Turabaramukije mwebwe mwese musoza mukurikana ibiganiro vya Ganawe TV twizera yuko mumeze neza cyane tunabana ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuno munsi wa kabiri genekerezo n'ijya gatatu kwezi kwa gatatu mwaka 2026 amakuru yacu y'ingino turaza kuba tuyahera mu mugwi wa FC Barcelona tuze kuba turabira ko biravugwa mbere yuko baza kuba batana mu mitwe no musigiye cy'isaha zine z'ijoro n'umugwi wa Atletico Madrid turaza kuba tuva mu rugo rukino duce mu mugwi wa Real Madrid ariko aravugwa amakuru menshi kandi agiye atandukanye na cyane ku bitari ko biragenda neza ku bakinya ubona ko bakinya mwamwe ariko baravunagurika turaza kuba turaba bamwe mu bakinya agiye ko biyongera ku bandi bari basanzwe mu mvune. Turaza kandi guca no mu gihugu cy'Ubwongereza turamakuru agiye atandukanye ariko aravugirwa ndetse no mu mugwa Bayern Dominique nawe nyine hari amakuru ariko aravuga kubijyana n'utwa Kane rero ayo namwe nandi tubafitiye muri kino kiganiro ni musangwe ikaze Ganawe TV. Uno munsi rero igihe cy'isaha zine z'ijoro ngo twababwiye mu ncamake ni equipe ya FC Barcelona za kuba yakiriye kuri Spotify Camp Nou umugwi wa Atletico Madrid muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma mu gikombe cy'umwami mu rukino rwo gusubiriza mu gihe urukino rwa mbere rwabereye kuri Riyadh Metropolitano kino kibuga cya Atletico Madrid maze no mu gwa Atletico uza gutsinda Barcelona ibitsindo bigera kuri 4-0 rero akaba ari mu rukino rwo gusubiriza ni equipe ya FC Barcelona rero yifuza kuba yo gombora bino bitsindo byose umugwi wa Atletico Madrid waje kubuyitsinda mu rukino rwa mbere kugira ngo baraye ko nabo bushobora kuba bayisubiriza mu ndumane maze bagashobora kuyikuramo bakabandanya mu rukino rwa nyuma rwa finale ariko rero ni amajambo yaje kubashikizwa n'uwitwa Dietans Freak aho we yaje kuba amenyesha abakinyi biwe ko bakwiye gufata runo rukino rwa Atletico Madrid bagiye kuba bakina ko ari nk'inkino zibiri zifatanye baba bagiye gukina kugira ngo bumve ko bategeza gukoresha ingufu zabo zose kugira ngo baraye ko bashobora gusubiza mu ndumane bino bitsindo bine equipe Atletico Madrid yabatsinze mu rukino rwa mbere kugira ngo baraye ko boyikuramo maze bagashika mu rukino rwa nyuma arigo rwa finale ariko kandi rero ni equipe ya FC Barcelona giye kubikina idafise uwitwa Robert Lewandowski byaje kuba bimenyekana ku munsi wejo ko yaje kubagira ikibazo c'imvune nyuma y'urukino bari baje kubakina n'umugwi wa Villarreal akaza gukorerwa rero ibipimo byaje kuba vyerekana ko witwa Lewandowski yagize ikibazo c'imvune kandi vyaramaze kuba vyemezwa cyangwa se vyamaze no kuba binamenyekana ko ataza kuba aboneka uno munsi mwijoro ariko kandi si we wenyene n'uwitwa Frankie de Jong nawe nyene yagize ikibazo c'imvune agiye kuba n'amara imisi itari mike atari karaboneka ariko kandi uwa gatatu ni uwitwa Eric Garcia yaronse ikarata itukura mu rukino rwa mbere rwahuje umugwi wa Atletico Madrid ndetse na Barcelona uno wese ikibazo c'imvune ariko ni kubw'ikarata itukura yaje kubahabwa mu rukino rwa mbere bigutyo biza gutuma mu rukino rwo gusubiriza guno munsi ataza kuba agaragara rero ni equipe ya FC Barcelona iza kuba ikina runo rukino idafise bano basore babo batatu ngenderwa ko bakunda no batangura muri 11 muri no mugwi wa FC Barcelona witwa Robert Lewandowski, Frankie de Jong, Eric Garcia abone bakinyi batatu twavuga ko umugwi wa FC Barcelona warukeneye ariko bataza kuba bagaragara uno munsi mu rukino Barcelona za kubitanamo na Atletico Madrid nukurinda tukaraba nimba Barcelona iri bushobore gukorera Remontada umugwi wa Atletico Madrid canke ari Atletico Madrid iza kuba ibandanya mu rukino rwa nyuma rwa finale muri Real Madrid ibintu nivyifashe neza nyuma yaho ku munsi weje equipe ije kuba itsindwa n'umugwi wa Getafe igitsindo kimwe kubusa numugwi rero wa Real Madrid aje kubatakariza abasore babo bagera kuri babiri bagiye kwiyongera ku bandi bari basanzwe bari mu mvune n'uwitwa David Alaba ndetse n'uwitwa Rodrygo bano basore uko ari babiri byamaze kuba bimenyekana yuko baje kubagira ikibazo c'imvune gutyo bigiye kuba bituma bataboneka rero ni equipe ya Real Madrid ubona ko ikintu c'imvune kibandanya kuba kibakorako na cyane ko ku munsi wa gatanu winondwe nyene turimo equipe ya Real Madrid zotana mu mitwe n'umugwi wa Celta Vigo udafise bano basore babo twababwiye yuko rero mu rukino equipe ya Real Madrid zokina n'umugwi wa Celta Vigo nuko atazobafise witwa Kylian Mbappe Franco Mastantuono yaronse carton rouge ku munsi wejo bakina n'umugwi wa Getafe uwitwa Carreras Din Hussein
Dini Hussein na Carreras nabo nyene bakwije amakarata y'umuhondo agera kuri 5 bituma batazokina runo rukino rwo ku munsi wa gatanu. Uwitwa Eder Militao, Raul Asensio, Eduardo Camavinga, David Alaba ndetse n'uwitwa Rodrygo Goes, abakinyi bagera kuri 10 bariko baravuga yuko batazokina ku rukino Real Madrid izokina n'umugwi wa Celta Vigo. Ni Real Madrid rero ubona ko ibijyanye no gutahukana kino gikombe cy'uno mwaka cya La Liga biriko birabandanya kubata kuwamazi, ubona ko bitariko biraberera, ariko no kurinda tukaraba mugabo uravye vy'ukuri ni equipe ya Real Madrid buza abakinyi benshi urabona nka Kylian Mbappe, uwitwa Bellingham, Eder Militao, David Alaba, Rodrygo Goes, Raul Asensio, abo n'abakinyi bagize ikibazo c'imvune kandi bagiye kuba bamara iminsi batariko baraboneka. Ugacishira ko n'uwitwa uno Carreras, Dini Hussein n'uwitwa Franco Mastantuono, bano babaye suspendi bahanywe kutazokina runo rukino ruzokurikira Real Madrid izokina na Celta Vigo. Rero nukurindira tukaraba iyo bigiye kuba biherera, mu gihe umukebo wabo FC Barcelona yamaze kuba ashira mu butandukane bw'amanota agera kuri 4 basumbwa no mugwi wa FC Barcelona. Muri Real Madrid kandi hariko haravugwa ibijanye n'uwitwa Rodri Hernandez Cascante, uno mukinyi numero 6 wa Manchester City. Bivugwa yuko rero bamwe mu burongozi bw'umugwi wa Real Madrid bakunda cyane uwitwa Rodri, ariko atariko kubijyanye no kumugura naho bizovana n'ingingo umukinyi we ubwiwe azoba yamaze kuba yafashe nimba ashaka kuzova muri Manchester City. Ico gihe Real Madrid izoshobora gutera intambwe kuja kumurondera, mugabo mu gihe azoba yifuza kubandanya akinira Manchester City, Real Madrid ntizokwigera ija gutera intambwe yo kugira gute kumurondera. Yani kurindira tukara nimba bamwe mu barongozi bo mu Real Madrid zoshora kugirirwa mu mahirwe yo kusinyisha witwa Rodri, mugabo urumva ko nubundi bikigoranye, vyose bizovana ngo n'ingingo umukinyi we ubwiwe azofata nimba azoba yemeye kuva muri Manchester City bazomurondera, ariko nimba yifuje naho kuhaguma urumva ko bitazoba bigikunze kwaja kurondera witwa Rodri Hernandez Cascante. Iyindi nkuru ikinyamakuru AS cyashize ahabona nuko uwitwa David Alaba ino sezo ari umwaka wiwe wa nyuma agiye kubakinira uno mugwi wa Real Madrid. Bivuga yuko rero amasezerano yiwe atazokongerwa niyahera, gutyo bizotuma yerekeza ahandi hantu aja gukinira. Byumvikana ko atakigiye kubandaniriza akinira umugwi wa Real Madrid. Nyuma y'imisi itari mike two turabwira ivyuko umugwi wa Real Madrid uri kurifuza cyane n'umusore w'inyuma wa Borussia Dortmund ariwe Nico Schlotterbeck. Uno mukinyi rero bivuga ko bamwe mu basanzwe bakajejwe akazi ko kurondera abakinyi umugwi wa Real Madrid wifuza bamaze imisi rero bari mu gihugu cy'Ubudagi bakurikirana zino nkino umugwi wa Borussia Dortmund eruka gukina, na cyane bari kubakurikirana uno mukinyi Nico Schlotterbeck. Uno mukinyi rero ari ku rutonde rw'abakinyi umugwi wa Real Madrid wifuza kuzosinyisha, na cyane ubona ko equipe ya Real Madrid ifise ubukene bw'umukinyi w'inyuma mwiza ashobora kuza gufashanya n'abandi kugira ngo bashobore kubaka defense imeze neza. Rero kurinda twaraba uno mukinyi ko Real Madrid zoshobora kuba imutsinda, ariko numwe mu bakinyi ubona ko equipe ya Real Madrid ibandanya kurabira hagufi. Mu gihugu cy'Ubwongereza amakuru ariko aravugwa nuko uwitwa Arne Slot yamaze kuba yemeza ivunika ry'uwitwa Florian Wirtz, ariko akaba atagiye kirekire azomara. Bitikanijwe rero ko azomara nk'indwi zibiri cyangwa se azosiba inkino zibiri zonyene, ariko mu zindi nkino zizokurikira uno mukinyi akazoba ariho azoba yibereye. Muri Arsenal hariko haravugwa ivunika ry'uwitwa Declan Rice. Rero nukurinda tukaraba nkuko vyatangajwe n'uwitwa Michael Arteta, bose barindiriye ibipimo byo kwa muganga bigiye kuba bikorerwa no mukinyi kugira ngo bamenye nimba vy'ukuri azomara igihe runaka atariko araboneka. Nukurinda tukaraba ibipimo ico bizoza kuba bivuga kubijanye n'imvune y'uno mukinyi Declan Rice. Mu mugwi wa Tottenham Hotspur, nyuma yuko ivya Tottenham bitifashe neza, kino kinyamakuru The Athletic cyaje kuba gisora inkuru kivuga yuko
abakinyi ba Tottenham bazokwisanga bafise ugukugwa ko cyangwa se kugabanwa umushahara bikomeye, no kuvuga hafi ibice bingana na 50% mu gihe umugwi wa Tottenham Hotspur woba ukorotse icicaro ukisanga mu cicaro ca kabiri, gutyo bizotuma abakinyi bose Tottenham ifise uno mwaka bari mu cicaro ca mbere bazoca bakatwa umushahara ibice 50%, no kuvuga nimba wari ufata imiliyoni 10 ku mwaka uzofata imiliyoni 5. Ni ekipe ya Tottenham ubona kiraca mu bihe bitoroshe, isumba amanota 4 umugwi wa 17 utanguriye imigwi iri muri zone itukura yo gukoroka icicaro, no kwinda twanimba rero umugwi wa Tottenham bino bihuri kuracamwo uzoshobora kubibamo kugira ngo ntushobore no kuba unakoroka icicaro. Umugwi wa Bayern Dominique nawo urifuza cyane kongereza amasezerano uwitwa Harry Kane nyuma yo gushima akazi kari karakogwa muno mwongereza Harry Kane muri no mugwa Bayern Munich. Ni ekipe rero ya Bayern yifuza kongereza amasezerano uno musore Harry Kane. Reka twashimira mwebwe mwese mwafashe kano kanya kugira ngo mushobore kubana natwe muri kino kiganiro, naho ku munsi weje tugaruka turaba amakuru azo ari karavugwa.